Hello. So, naikunda rabia ikiganiro cha B-Face na Berry Music. Babazanye kugira bagire debating, kugira bavugane ibintu vya music nyene. So, hari ikintu yakaraserura. B-Face ayicimvuye yakaraserura. Numvise umenga kiri interesa kandi nahise nico nkivugako. So, reka tumwumvirize. Twebwe muri rap turazi neza rap irafise amalimite ntabwo ari cyo kimwe n'izindi ndirimbo z'ababeli indirimbo ya 2 minutes ntayihuriye n'indirimbo irenza 5 minutes kubera ko indirimbo z'ababeli arashaka kuririmba ya majambo atarenga 10 indirimbo ikabiheza ariko twebwe kugira ngo indirimbo ihere ya rap ibi wanditse nka duplicateur zirenga nka zitatu ivyo bintu rero birarambira umunyagihugu kumuna adakunda nyene yifitiye n'ama stress y'ibindi bintu. So, avuze yuko gatoyi, avuze yuko indirimbo Berry Music hamwe yoririmba ashaka kwandika indirimbo ishobora kumara ashobora kwandika nk'amajambo nka 10 gusa ikabikwiye. Nivyo ngira ngo birashoboka. Byanshira ashobora kuma arepeta bya nyene birakunda cyane gose. Mugabo na rap mugabo simpaka wandika ibintu byinshi uvyumviriye. Na rap burya So Gucci Gang is kuri 1 milliard de vues. 1 milliard, c'est de film. Et ça m'a like 11 millions. On bira indi mara 2 minutes 10. Agwari imba Gucci Gang all the time. I mean ni trap. So ni trap it is very easy guru yandiki. I mean, ngindo kwiyumvira umwanya mwinshi. So simpaka wandika ibintu birebire nivyo kandi yuko wanditse ibintu birebire nka rap birashobora kurambira umuntu adatahura umuziki adatahura atari muri vibe ya hip hop niko nimvira nka rap za kera za Tupac canke za J. Cole right now canke na Kendrick Lamar na Drake arashobora kurapa ibintu byinshi baragira ibintu nk'ivyo mugorumva biravana simaka wandika ibintu byinshi muri rap byukuri ariko arumviriza rap iramurambira cyane handi nyine urumva kugira ngo ube hit ifate mu bantu vraiment atari amajambo ari deep yo yamukozeko siguyiwe rap ni ikintu gifite amalimite cyane uravyumva nico tuma utazigera ubona umuraperi yafashe gose nk'abandi baririmbye ubaze yuko Berry iyo yatangura rap ubaze ko ari kuba hit gute iyo ndirimbo yari naho yari kuba yarapuye kurusha Tupac none nindi yari guca mu fyonda nico nyene ko nindi yari guca ndiko ndakubwira gusa amateka ya rap wenyene iramusibira rap iragusa amalimite urumva rap ntabwo ikundwa cyo kimwe n'andi mastile uravyumva kandi singaha gusa n'ahantu hose bibaze yuko turabazi abo bita ba Professor J muri Tanzania ba FitQ n'abantu batanguye kera kandi bafise experience n'amajambo ari aryoshe kumviriza mugabo abo bita ba Diamond n'abo bita ba Harmonize bari hejuru yabo gose nibigera barenga muri Tanzania bakundwa n'abantu babo nyene urumva ni kuvuga yuko rap nyine sinzi ngene no bivuga umengiri local na sinzi ngene no bivuga uravyumva. So ije karavuga ndabitahura cyane gose kandi nari ndayibona no mu Burundi urabona yuko nta murapera ari hejuru in the game I mean at the same time mugabo yatanze example muri Tanzania avuga Professor J sinzi Professor J na Diamond sinzi ko ushobora kuba compara gushoye kubera I mean Professor J no akere yaronse success bon nk'indirimbo ni yajyare 2014 6 years ago igeze kuri 6 million nimepita mengi mitihani ya kila namna ndio maana mimi sishangai I mean jembo na yuko Professor J no umuntu yagize success cyane gose kera muri Amerika ni nkuko uvuga nka Jaru yaragize success kera ba Nelly baragira success kera so ndamubona cyo kimwe suko ari umuraperi arico gituma Diamond amusumba siko ari umuraperi Diamond amusuma kwera Diamond areka dugu ubu n'umwanya wa Diamond kandi umwanya wa Diamond ushobora kuba muremure gusumba wa Professor J yaronse magasi nibaza yuko Diamond asumba Professor J kumenyekana kubera Professor J ari umuraperi so umugabo uritshowe ibintu byose B-Face yakaravuga ndavyumva kabisa ndavyumva cyane gose niko bimeze mu Burundi kiyatangaje cyane gose Burundi umuraperi ntibabona kuri level imwe n'umuntu aririmba nka Berry Music
it's not the same. Mugabo at the same time igitwengeje sikindi, igitangaje sikindi nuko ugiye kuraba kwisi hose the top music genre ni hip hop. Ngaha ayo kavuga nk'iya mbere ni pop music, bisigura popular music. Mugabo urashobora kuvuga yuko nowadays abarayintandiza, nowadays pop music takes much of its sounds and musical language from the world of hip hop, with its subgenre of trap and rap being extremely popular. Urumva hip hop niyo ya mbere, hip hop niyo ya mbere kw'isi nzima. Ugiye no ku malista hose bashaka kuyikwereka, hip hop is number one. Niyo genre ya mbere kw'isi imenyekanye, ikomeye. Abaririmbyi baririmba bagira rap nibo ba mbere binjiza amahera menshi, amafestival kw'isi and everything, nibo ba mbere bahamagagwa. Ico rero nico gitangaje. Bigenda gute kugira genre nka hip hop rap iba ariyo ya mbere kw'isi, mbwa mu Burundi abaraperi bakaba bari muri struggle, bikabagora nyene no kumenyekana, you know, kandi aribo bari bakwiye kuba ari ba mbere. Bigenda gute kugira habe hariyo paradox? Iyo niyo question umuntu wese akwiye kwiyumvira, you know, umuririmbyi yantuka. Mugabo je ndafise nka début de réponse, simfise inyishu, ndafise début de réponse. Iyo début de réponse yoba yitwa, reka tuyite Oleg. Début de réponse yanje yitwa Oleg Doctor. nka doctor nararoze dirimejeje kubusa yes byayampaye dola. Don't get it twisted. Oleg ni umuraperi, si umu R&Biste, si umukoriste, sinzi ibyo ushaka byose kumwita. Oleg ni umuraperi pur et dur. Oleg afise indirimbo zibiri kuva 5 months ago. Yeah, afise indirimbo zibiri zose hamwe zikwize 600,000 views, 600,000 views. So iheruka yoyo ni M1, imaze M1 ifise 265,000, ariyo korayo. Turashobora Sadbi. Reka turasa Sadbi ni, Sadbi is the boss. Aririmba kuva kera, right? Katari indirimbo yiwe ya Sadbi ya 2 mois iheruka ngiyi, ariyo Baby Girl bari kubona Herbert Skills, ifise 56,000. Et pourtant mu OG, Sadbi ni OG. Bisigura yuko rero Oleg yaramutapinze. Bisigura ngaha ugiye kukompara Oleg na Sadbi OG R&Bist slash rapper, ararapa sometimes. Eba Oleg aramusumba ama views, bro. Bisigura yuko muri comparison ya Sadbi na Oleg, le fait yuko bavuga yuko biboneka yuko hip hop kw'isi yose iri popular, biraboneka muri Oleg na Sadbi. Muga kubera iki Oleg, you know? Pourquoi pas B-Face, you know? Pourquoi pas Preezy? Pourquoi pas Rambat? Kubera iki Oleg in particular? That is the question, you know? Muga uravye neza Oleg urabona yuko atari umuraperi ameze nk'abandi. Oleg ni umuraperi azi neza yavuga, azi neza yuko abarundi si trap banyotewe, si rap pure dur canke rap conscient banyotewe. No, ni rap yiyadapta, rap yiyadapta n'ahantu baye moja. Nuko nyene niko bro. So yeah, debut y'inyishu niyo nyene igituma rap iri low canke loko nkuko yakayivuga B-Face. Yeah, Oleg ni nyishu.